Teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanze ivya ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa Rwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Uyu munsi ni igiteramo ca kane co haziko, ikiganiro ca kabiri c'ibitutsi, aho tuja kurabira hamwe ibitutsi, wakivangunduwe, washeshewe. Ni ikiganiro kandi ca gatatu c'amazinda, aho tuja kuzindura aya mazinda, ikivangundu, ishushu, isheshe, ishushungwe canke igishushungwe. Mugumane rero natwe haziko. Nkuko rero mwamaze kuvyumva ko ari ikiganiro ca kabiri c'ibitutsi, tugira tuyage duca irya nino kuri ibi bitutsi bibiri, wakivangunduwe, washeshewe. Muti none ikivangundu ni giki? Kuki ari gitutsi? Mbega isheshe co ni giki? Kuki co ari gitutsi? Aho hambere hahise mu Burundi bwa Ntare ya mbere Rushatsi Cambarantama, hari uburyo butandukanye bwo kurera urwaruka, haba mu mvugo no mu ngiro. Uyu munsi rero tuyaga cane cane ku ndero y'umwigeme ageze mu bigero. Umwigeme uwaho hambere carazira ko amenyana n'umuhungu, kanatsinda iyo agiye mu Burundi kuba atamenyanye na zina muhungu vyamubera umugisha. Ibi nzobigarukako. Iyo rero bishitse umwigeme akagira umuhungu bajana muri nkorerantura, agaheza agasaminda, ijuru ryaba rimugwiriye. Igihano yatabwa mu gisumanyenzi. Iyo rero uyo mwigeme asamye inda, akayisama kandi atarasohoka, akayisamira kwase, yababaye isheshe. Ntiyasubira kwitwa umwigeme kuko yabataye akaranga k'abakobwa, akaranga k'abigeme. Hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Isheshe rero ni izina bita umukobwa atagira indero, umukobwa atagira ibanga, atagira ico yibanga, umukobwa avugira hejuru, ahagarara kw'isunzu ry'inzu, agahangara abavyeyi, ntabubahe, eka n'abandi bantu abari bo bose. N'umukobwa amaze gusaminda akayisamira kwase, nawe nyene bamufata ko atagira indero kandi atabanga agira, bakamwita isheshe. Ku rupapuro rw'amajana 418 muri Kazinduzi Rundi François yanditswe na François Marie Lodegem mu mwaka w'1970, agira ati isheshe pagaye. Akongera ati gutera isheshe y'abarwana, provoquer une rixe, ujya mwana ni isheshe, cet enfant est un troublion. Akongera ati umukobwa w'isheshe, une fille querelleuse, agressive. Uyo mukobwa
ntawamuhana igwere no mu kibano ndetse no mu muryango vyarashoboka ko bamuca. Bamaze kumuca akangara canke akaja gushushumba. Ariko umukobwa we yiswe Isheshe kubera ko yasamye inda, urubanza rwiwe rwari urwo kumuta mu gisumanyenzi. We yaba yamenje cane. Iyo rero uyo mukobwa amenye ko yasamye, akabimenya batarabimubonamwo, kuko hariho abakecuru bamenyera inda mu gasamo, na nyene kuyisama atarabimenya. Yaraheza agahunga, agata akomoka, akaja kure, akaja iyo batazi, akazobayo, akazovyarirayo, akazomurera akamucutsa. Abishimye yaragaruka kwa se canke akigumirayo. Kubera ko rero uyo mukobwa yahunze akomoka akava kwa se akaja mu gahinga, yacaba Ishushu. Yitwa Ishushu kubera ko yashushumvye akangara akava kwa se akaja mu gahinga. Tuvuze rero Ishushu, ntituba tuvuze umukobwa yavyariye muhira, yavyariye kwa se. Ahubwo tuba tuvuze umukobwa yataye akomoka, agahunga, akava kwa se, agata urugo rwa se, akaja ishwi, akaja iyo batazi abaye bwomoke kumvo iyi canke iriya. N'umuhungu abigize uko yitwa Ishushungwe canke Igishushungwe. Muri Kazinduzi nyene Rundi François ya Marie Rodegem, ku rupapuro rw'434 agira ati: Ishushu fille mère, Igishushungwe enfant dissipé, enfant prodigue. Ubushushungwe la prodigalité. Arerekana n'irivuga gushushungwa. Gushushungwa, divague, vagabonde. Kuyerera. Aca atanga n'icitiranwa kuyerera. Jewe abakurambere twayaze bambariye gushushumba. Gushushumba, nashushumvye, washushumvye, yashushumvye. Twese turi amashushu ku bakobwa, abahungu turi ibishushungwe. Ariko kumbure ntaho bataye, kandi na Rodegem ntaho yataye. Abakurambere barayamaze bati: inkoko irara mu gahinga bugaca ikaba igisiga, n'umukobwa araye mu gahinga aba ishushu, umuhungu araye mu gahinga akaba ishushungwe canke igishushungwe. Hari abatari bake rero bavuga ko umukobwa avyariye iwabo ari ishushu nk'uko twabibonye muri ya Kazinduzi, ariko mu mico y'ikirundi nta mukobwa avyarira iwabo, nta mukobwa yavyarira kwa se. Iyo arinze asama inda bakabimenya, bamuta mu gisumanyenzi. Eka mbere hari n'abahuba cane bavuga ko ishushu ari umwana yavyawe n'umukobwa yavyariye iwabo, ihibambewe. Ishushu ni nyina kubera ko we yashushumvye, akava kwa se akomoka, akaba mu gahinga. Ariko uyo mwana we ni umwana w'ishushu kuko nyina ari ishushu. Nico gituma n'igihe ataravuka akiri mu nda bavuga bati ni inda y'ishushu, ni ukuvuga inda yatwawe n'ishushu. Ishushu nayo twamaze kumva ko ari umukobwa yashushumvye. Uyo mwana rero nyakwiberaho yitwa ikivangundu. Akitwa umwana w'ishushu kuko nyina ari ishushu, nyina yashushumvye. hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Muti none uyo mwana bamwita ikivangundu kubera iki? Kubera ko yashushu ari we nyina w'uyo mwana atarugo yatashe ngo aje mu Burundi nk'abandi, ngo aheze asamireyo nyanda, bafata ko iyo nda yayisamiye mu ngundu
y'ibitoke, bagafata ko muri nyangundu y'igitoke ariho habereye nkorerantura. Musanzwe muzi ko no mu mico y'ikirundi ata mukobwa aja iwabo w'umuhungu, ata mukobwa aja no kuramutsa umuhungu, ndetse ata n'umuhungu yaja gukurura umukobwa amujana iwabo, cari kizira, ari nayo mpamvu batigera babona ko umukobwa yagiye mu nzu kanaka ahurirayo n'umuhungu kubera ko vyazira, ahubwo bahuriye mu ngundu y'igitoke. Amaze gusamirayo nyanda rero, uwuyivutsemwo agaca yitwa ikivangundu. Iyo rero iyo shushu yiyumviriye kugaruka kwa se, yaraheze akaza azananye na Nyakibondo, ariko ntiyigera atumbera mu rugo kwa se, carazira. Yatuma umwana agashika kwa sekuru, agaheza akimenyesha ko ari kivangundu, bagaheza bakamenya ko wa mukobwa wabo agarutse. Uwo mukobwa rero ntibaheza ngo bamwice, ngo bamute muri Nyagisuma nyenzi, kuko nta nda y'abafise. Ariko ico bakora, kubera ko atagaruka mu nzu kwa se, baca baja kumwubakira agasago abamwo inyuma y'urugo. Ako gasago rero niko bita agahundwe. Kari agasago bubakira umukobwa yasaziye iwabo canke uwugarutse iwabo yarashushumvye. Iyo shushu rero ntiyaheza ngo yigere isubira mu nzu kwa se, naho yakenera umuriro yatuma uwo mwana nyene akaja kwa inakuru akarahura umuriro akawuzana. Ariko umukobwa we ntiyigera asubira mu muryango, ntiyigera aja kwa inasenge, ntiyigera aja kwa se canke kwa nyina. Nabo nyene kandi ntibamugendera, yaguma muri ako gahundwe kiwe akazosazirayo. Ntaho yasubira guhurira nabo, nta teka yasubira kugira mu muryango, kiretse vyonyene aronse uwumugomwa akamucikiza akagira urugo atahamwo, niho yasubira kugira iteka mu muryango, kuko umuryango waraheza nawe ugakorana ugatura imibindi mu rugo rw'uwamucikije bakamukengurukira. Vyarashoboka ko rero aronka uwumwubakira, kubera ko ishushu ntiyakobwa, ishushu bayitwara ku buntu. Mu muryango ukenye, senaka yarashobora kuba atabona ingene yoshobora kuronka inkwano, akabarikiririza ahari agahundwe, ahari ishushu, hanyuma akazanira nyamuhungu wiwe. Ni nk'uko kandi vyashoboka ko nyene kumutera uwo musonga, uwamutwaje iyo nda, nawe nyene yashobora kumukura mu gahundwe akamutwara. Yaraheza rero akagenda ajanye na nyamwana, hanyuma uwo mwana akitwa umuzanano. Ibihe ibindi haravuyeho iyo ngingo yo guta mu gisuma nyenzi, kumbure ntiturashobora kumenya ni ku mwami nde hoba haravuyeho iyo ngingo, n'uburonzi bukibandanya, ariko hagumaho ingingo yo kubakumira ntibagere kwa base, kwa ba inasenge canke mu muryango, bakabubakira ka gasago akaba ariko bazogumamwo, kamwe bita gahundwe. Kuva ubwo rero harabonetse irindi zina ry'ikivangundu, irindi zina ryiyongera ku kivangundu, ni ukuvuga izina rya wa mwana avyawe n'uyo mukobwa. Iryo rindi zina rero ry'uwo mwana ni igitwarire, kuko yatwariwe inda imuhira kwa sekuru. Uyo mukobwa rero vyagendeye uko, inkurikizi zaraba no ku muryango, nka se canke nyina, inasenge n'umugabo wiwe be na musaza we, abo barabaca bakabakura kwiteka. Iyo se yatiwe canke umugabo wa inasenge, barabaturura bakabasubiza mu bashinga ntahe bihumanuye, benze bagatereka imbere y'abagabo. Hagize uwugomwa uwo mukobwa, iyo shushu canke iyo sheshe akamugomwa akamutwara, abo bose bagize umuryango baramugemurira, bakamutura imibindi bamukengurukira, bakavuga n'amajambo yo kumushimira.
kandi nta n'inkwano basaba, ahubwo bo barakenguruka bagakura ubwatsi bagashimira uwo muryango ko ubasubije kwiteka. Baraheza bakagenda bagaterekera abagabo, abashingantahe bagakorana, bagaheza bakamenyesha ko agahundwe kashoye. Bavuze ko agahundwe gashoye canke kashoye, baba bamenyesheje ko uwari mu gahundwe yatashe urugo. Nubwo rero biruko, aya majambo ishushu, isheshe, ikivangundu, igitwarire yagumye akoreshwa cane, ariko si yose akoreshwa nk'uko bibereye canke akoreshwa hisunzwe imvo n'imvano yayo. Wewe rero wakurikiranye igiteramo co haziko, uyu munsi urumvise imvo n'imvano, urumvise ahabereyeho kuyakoresha, eka wanatahuye n'igitutsi wakivangunduwe, nubwo benshi bavuga ngo wakivagunduwe. Uramenya ko ubwiye ko ari kivangundu uba ututse nyina ko yasamiye inda yiwe mu ngundu y'igitoke. Umuvyeyi abituka umwana wiwe nawe abe yumva icaba avuze ko we nyene ubwiwe nawe aba yitutse. Ariko kibwiwe umwana yavutse avyawe n'ishushu si igitutsi kuri we, ariko ukibwiye umwana atari uko vyagenze uba umututse, ndetse uba ututse na nyina. Reka rero nkengurukire abamfashije cane muri ubu bumenyi mu buronzi bwanje, ari nabwo ndiko ndabasangiza. Bacegeterere Hokadiya Ikarusi ndamukengurukire cane, na Mutama Clementu Imuramvya ndamukengurukire cane, nibaberwe baraberewe. Aha ni haziko, ni haziko twigishaniriza, ni haziko tuzindurira amazinda, ni haziko tuzitanurira inzitanya, ni haziko twigishaniriza tugatahuzanya, ndetse tukamenyera n'ivyo tutazi. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko guteramana natwe haziko, mugira aho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasabo, mugira imirima n'ikiyona, nimuberwe mwaraberewe. Ufise intererano canke icubaza, nyandikira kuri email fulgencegirayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp ukoresheje ibi biharuro: nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 7 2 3, canke umpamagare ukoresheje ngendanwa kuri ivyo biharuro nyene. Yari jewe umuziko haziko Twagirayezu mwene nkuru nziza, muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza.